Ziko mpatswe abamanota entertainment yo mwatubonye kuva kare ndido duyiharya arashobora kumbwira agafaranga akariko gose no guteka mu nzu ibyo vana kwiri n'agashahara amaye agashahara kiriba no gutekera umusosi yego twagiye cameraman kamera kantu roriro kuva zamani yafashe yagumije sindavyumva akantu ka video nubwo idamutwara imitahe myinshi ariko usanga video yanditse neza wa manoti note pangwa manoti note pangwa manoti note pangwa Yes, what's up? Akunze Manoti Entertainment turanyita Manoti promoter behind camera ndiko ndabona ivyo mu mudashobora kubona byo mushobora kubona ni cameraman ndafise yo engineer Jaden Smith aramfyuca kurundi ruhande ni DJ Commodore no musi nazanya abakameramani babiri bisugura ngo ntivyoroshe kurundi ruhande muriko mubona nde muriko mubona umustar musazo mumenyere bakorera imivumbura ama interview ni Tekno Dulo da promoter kuva muri ba Manoti TV. Yes, no musoza tugiye he tugiye gutembera umustar Asrayan kuva muri Simba Genge kwa Roriro tugoma tumvumbure rero ikintu kitoroshe kuvumbura umustar nka Asrayan ni ikintu kitoroshe reka tugende wabo mudukurikire tugende wabo mugobane natwe niba twemera ko twinjira azo bari po batwankiye naho muzamubibona ntaso twagiye Tekno uraza kabisa n'umuvumbura umustar aramuvumbura kabisa reka tugende mama no Entertainment no musi ntibisanzwe abakameramani babiri abapromoter babiri network controller ari nyuma Master Venkos nawe nyene no musi yadushikiye ba Manoti team turakwiye twese yes kabisa mu gutegura Tekno batubareka ari muri bino bice reka tubazana bapete Rasta VIP Freshiri meze neza yego VIP man fresh man meze ndenze neza muriko muramedite bi turiko dutera dukuru kabisa muri twebwe tiko turanye n'ingene ngati umuntu bita Asrain muramuzi kuva muri Simba Genge kwa Roriro wa mustari bakuba ari muri lebo ya Roriro yo abangaha anye mugabo ndabona hugaye ngira si hari none mwoshobora kutwereka aho yoba ari yemani wobuzana man nije nigeze kumubona aciye hano ngira kwandika imistari aho hiyo arakunda kujayo keshi ndabereka twereke ngo twereke ngo nawe tujaye ntugira ngo turamwivye turamufisa cameraman twamubonye nyarukanya cameraman hariya ndiba turahabona cameraman ba Manoti Entertainment twagiye cameraman fast dazi atubonye acayiruka cameraman twagiye cameraman sorry cameraman mwihanga na Manoti Entertainment no musi ibintu ntivyoroshe Tekno urahataruka no musi ni kwidudura gusa umviriza muhore Tekno uhore guhora nugugenda musi numunezero nanje muhore yes cameraman urashaka kwihuta mugomane nanje yes Tekno uhore tumuvumbura yo mpita mpresenta kakantu kaje ngo so WhatsApp akunze yaga WhatsApp akunze Manoti Entertainment turayita Manoti promoter behind camera ndiko nabonayo engineer Jaden Smith aramfisha the super cameraman kuri ndi ruhande ni DJ Commodore nabwiye kuva kwibarabara turondera umustar Asrayan none abantu musanze Asrayan bibi arashaje wenda Asrayan gute nisha urabizi ko twebwe turakaze murakaze kabisa meze bon shwari meze nawe bon yes Asrayan ndibazura tumenyereye ni ba Manoti TV naho tuguteye surprise bisaba kuvumbura n'ubundi bisaba kuvumbura Asrayan uri mu bikino niko tubona uri mu gahinga cameraman ashaka kwerekana hano hantu Asrayan ni mwishambo kuntu cameraman tugaruke uri mu biki Asrayan je nari mpuhishije tu medita nandika iyo mbonye twigi ikirere kimbereye cyiza nabyutse bon muravuga ati kampuhishe ngaha nandike kamwe tubiri kugira ngo ndabe yuko akazi gakomeza kugenda neza yes urashaka kuduza akazi gatoya none mbe ngaha turi ni hehe turi bahita mu Rubirizi mu Rubirizi okay Asrain urazi ko mpatswe ba Manoti Entertainment yo mwatubonye kuva kare ndido duyiharya ngirashe yani pantaro nyene yabaye aha nikubise hasi niko nzaniruka cyane abadukurikiye ngira ngo ayibonye Asrain ndiri muri kurandika bayita gute twibira akabanga kuko nubundi tukufasha izo yandika ntwari kuvyemera kuzo yandika twibira akabanga indirimbo zo wandika bayita gute so oya ndashura kuba ndi kuyandika kubera nse projet runaka shaka kuyikorera ariko naragira ko titre ija ku mugaragaro urumva ndashobora kuyivuga eje gahinduka abantu akabiteza ati iyi ariko ejo nawo nkaga
nkagaruka kandi nkandika indi nziza gusumba nkahita mvuga ati ndayisubiritse. oya pfa kutubwira gatoyi gusa utwibere nk'akabanga Oya ubuja vraiment ubuja ndavyemeye kubera aho ndazi ko izoba yamaze kuba projet imaze iri mu studio nzabwira ati mwitege ikintu kimeze ukuye gipanze ukuye bizogenda bien. Bo hari akantu rero abapromoter batarakora, hari n'akandi kantu abastari batarakora. Nta musi numwe umusara aravuga basi mu mazina 4 canke 3 yifuza kwita indirimbo ari karandika. Nta musi numwe arayivuga kuri kamera. Asirane no musi tugikore. Mu mazina 4 canke 3 wifuza kwita ino ndirimbo yatubarire kugira ngo mukumve ni haba rimwe muri ayo mazina avuga ati iryo zina twari twaryumvise kwa Asirayani. Okay, barashobora tuzomenya ati ryari ryahindutse ntaco. Ego. Okay, reka dufate basi entre ya Kanyambo akabaho kandi hakaba yindi mbe nagwayiki Akanyambo shahe nagwayiki cange bafate birashaza cange bafate urumogi indirimbo yitwa urumogi. Bakunze Amanoti TV murumva indirimbo bayita urumogi canke Akanyambo. Urumogi kuberi so urumogi ni kimwe mu biyobyabwenge. Ni indirimbo zo burimvye mvuga ngene urumogi ni kimwe mu biyobyabwenge kuri bamwe bibera vyiza abandi bikabira babi. Kuri bamwe rubabeshaho abandi nabo bita ubusaza abandi nakabona karibwo bwenge. So none iyo ndirimbo yifuza none kuzoyirekura ryari? Ushaka kutubwira ikiringo nyene wateguye? So sindapanga ikiringo ntegerezwa kuba no yikora ariko ni vuba cyane. Sindapresize umunsi cyangwa amadate ariko biri mu projet yihutirwa kandi itegerezwa gusoka vuba. Ariko nubwo utariyo menya igihe uzoyisohora ariko urafise umutwe ati indirimbo numvise ndiko ndayandika nzoyikorera muri studio yitwa kunuku. Nda prefera kuyikorera nakoreye Tekero muri Zengesh kumwe na Master K. Yes reka tugaruke kuri Tekero unkoreye ahantu urumva uvyonza ahantu nababara none iryo zina ko rije reka tushe turija ko naje nari navuze kawo kantu ko tuzakwagaruka kuko iyo ndirimbo irakomeye cyane. Ni indirimbo idasanzwe Tekero ruvuga ni indirimbo muri no miss ewane iriko irafata neza Buja Frebe wabifatiye ukuntu ni pore tundi kubikora vraiment yarakoze umuti kwe. None nge ndirimbo atari banga wayikoze ku mafaranga ngahe? Kugira nimba atari banga. Bon mu bisanzwe sidiri wa 100,000. Amarero video amafaranga tusino yapresija kubera abona ni ibintu nkoregwa na management. Ni baca bambwira ati buri kantu ko twagakoze ku mafaranga naya ariko uri kurayiraba gusa nubwo yoba ari amafaranga make gikuru nuko ari video ifise qualité imeze bien. Ya video naranayikunze cyane, ya video ni nziza. Ajya turiko turaba ijya video menga ni video yakorewe mu bibanza dusanzwe tumenyereye. Yoba yakorewe mu bibanza bibagiye bibanza yikurukuru twagiye turabona bari he. Bon mu bisanzwe video hanini yakuma image yanze yakorewe hanyene mu karere mbayemo hanyene mu Rubirigi kurora abona ndumuntu nkunda nature ndakunda gutembera cyane nature kandi nategereje kwikurirana nyene hari nature bivanye na shije yayo n'uburyo nashaka nyene kimena. Igituma ndakubajije uko ni kubera muri Simba Genge muri abantu novuga ko menga sinza akantu mufise ku ma video. Sinza mumva hari akantu roriro kuva zamani yafashe yagumije. Sindavyumva akantu ka video nubwo idamutwara imitahe myinshi ariko usanga video yanditse neza. Usanga ari video nubwo iri ku mitahe miremire arafise video z'imitahe miremire ariko nubwo akora video itari ku mitahe miremire usanga ari video yanditse neza ku buryo uri korera umengo wo gumusubizamwe akaroroshera kuja kuri YouTube ukarondera kuri channel y'uno musore Asroyan kuraba indirimbo bita Tekero uyiravye ushira kuguma wisubiza inyuma urabati ino ndirimbo kabisa mu bigenza gute kugira ngo ako kantu mukagumye mu bandi bari byose ugasanga ako kantu menga kari wanyu. So nigu create kawaida video ni creation urashobora kuraba ati mu video ziri gusoka cyangwa ubuye ntabwo bakunda gukorera na mezuku cyangwa ikariko anta ku muntu akoreye habasha neza kawaida uri kuraba nkajya ukuntu urana ukuntu hashaje hasi uharabye ukuntu hasuka cuvuga ati image yaho naho cubona ukuntu hameze bien sana arabereye ijisho kubyo ushobora kwakorera akantu kagatoka. Mbe hajya none muri Simba Gang muri bangahe? So muri Simba Gang hari nk'abashante babiri jewe hamwe na Lolilo. Ego. Akaba rero n'abandi baba bari muri staff
aba manager Ego. bagenda batandukanye. Harya indirimbo Tekiero utegura kuyikorera ntuze ya media tuwagushika ryari? Bo ikiringo ntegekanya guhereza ko mediator Tekiero ni entre kundwiza ndakeka izoba yaheze. Izoba yaheze. Kwera muri no ndwi turiko dukora cyane ibiganiro buri munsi nkora ibiganiro buri munsi nkora ikiganiro ndindiye. Ari umuntu bwa kuvumbura. Ndangite. Happy bro. Na umuntu bwa kuvumbura. Sinibaza ko mbere ga mu mano hamenye gute ndakisha. Bwira ariko baradukurikiye ati ba manoti barakaze. Ba manoti barakaze. Yes, munabizi turakaze. Yes, indirimbo Tekiero hajyaho hanini burya kugira nze kukurondera naje ndakurondera cyane ku ndirimbo Tekiero ariko nyuma umbere yuko ukora Tekiero hari haheze igihe kirekire utari kurakora bivuze kugira ngo ahere igihe kigana kujya utari kurakora. Ico kibazo nico buri mu journaliste wese yakomeje kumbaze kubera iki wicaye igihe kingana uko utari kurakora kubera iki wicaye ikiringo kingana uko utari kurakora so nuko je mbona byari bikwiriye tu kugira ngo mbanze kwanza ndonderane ndi faible nda fortify abe fort nipange fresh ku buryo nakora comeback nzoza nziteye buri kintu cyose maze kuba ni controller ku buryo haba kuri stage haba muri video mu buri kintu cyose shobora kwactinga ibintu bikagenda neza gusumba nyene. Tuvuge ko Asiranse azosura kumubura mu muziki. Sindabyibaza biri muri gahunda ndaye. Ubugiye kuzuragaruka. Hajya So hanu bita ku Musenyi wewe ubuhazi. Ku Musenyi hajya no natanguriye umuziki hajya no hankugije no handamuye vraiment ndahaje. None vyagenze gute ngo uve ku Musenyi kubera ko je hari imyaka nigeze kukubonayo me ubu unyene sinkikubonayo nta n'umunsi numwe ndasubira kukubonayo sinzi vyagenze gute ngo uve ku Musenyi ngo ucuza kwibera ino. So kwabaye guhindura gusamiriye nabonye ari byiza yuko byabaye ngombwa yuko idayanje no oye kubera kumvo z'akazi n'ibindi bitandukanye bisaba yuko inzino oye kugira ngo ibintu byose bigende bye kandi urana yuko nateye imbere cyane nyuma yo kuzino oye kubera wateye imbere mu muziki cyanye muri VIP muri byose daye muri byose nenya rya gusigaye cyo kwandika muri natire waberewe cyane kandi bagiye kwikubarira wandika waberewe nyamara umuntu yakuri yakana ni kwama witeguye nkuko ukuntu umuntu uzutse kwana ibagiye nambaye nk'ikanda mbiri cyane nana kimwe wayibona ko tutari twaguteguze natire ko umuntu ari ariko hano ubwo ari muri nature ngahari akayira samtama gaca umuntu rimwe rimwe ariko cyo usanga wamwiza ko kamwandika ko yaciye nk'umudebo mwiza bisaba ugume witeguye bien kugira ngo hajya haruhande yuko Asirayane yari umuririmbyi kandi kadusanzwe ukora nakahe boje nkora idiri byose mbaye nshoboye umuntu wese afise idiri yanyayo bien arashobora kumbwira agafaranga akariko gose no guteka mu nzu ibyo vana kwiri n'agashahara amaye agashahara kiriba no gutekera umusosi yego abantu mushaka abantu bateka uratagiye warize guteka warize guteka cyane wovyigira nyene ko rusaka sindi ndakuvyiga man sanje ndabize ufise impano yo kuririmba niyo guteka nayo niyo guteka ndayize ibaje maerega je navutse mu bahungu benshi ba petit frère bacarukukuye nije nabacumbira ubugari nije nateka isosi sometimes nkige nahaye n'umukozi tukamwirukana cyanga kiyomora wenyene kwera amagafe yacu rumanije bacavuga ati ubu niwe uhari niwe washuteye ujoje ukoropa wozi ibyombo ukora ibyakora byose tubikora ndabikora. Yes, mbe Asirayane nashaka kubaza nk'abo mu ntara za ruguru za Ngozi batamenyereye ibintu nyene by'ibigazi nashaka kubaza nk'iki kintu twicaye ko iki kintu ni giki iki kintu twicaye ko nk'iki iki ni igiti cy'ikigazi ajya haruhande turafasha abaririmbyi babiri turafashe Satubi turafashe na Big Fizzo turaguhaye tikorana collabo numwe muri abo babiri nuhe woca mutangura gukorana muri no mwanya tubaye iyo ndirimbo z'abandika vete gikorana na Satubi cyane na Big Fizzo muri no mwanya Uganda nayihari vraiment reka basi turagwahoye Satubi na Big Fizzo tukore basi muri kazoza nk'umuntu avuga ati uwo mwokorana indirimbo wotora nde so muri uwo mwanya byo cyevana nico go bari kakora neza yo bari kunshika kunyota be amaronda ngeje ngavuga ati ndabona muri uno mwanya nkoranye nanaka indirimbo yanjye bikora neza gusumba ko urabona umuziki ari ke muri uko kwezi ukora bien mu kwezi kuzugasanga wagiye hasi ubundi yadu
araduze hirya ugasanga undi ari hasi ni nkuko usanga ryari Fizo arebye umuziki aririmbye gospel Sadbi nawe agiye gukora kandi kazi ugasanga muri ico gihe nibo bayibagihari asare twavuze ibintu byinshi tubagije ibibazo byinshi nko mu bibazo wari ushaka ko tukubaza ariko tutakubagije ni kiye kibazo twari kukubaza ucibaze unaciyishure naho bitabaho ibadesha kibazo wongera uciyishure urazi kwibaza ikibazo utateguye rasi biragoye wibaze ikintu base ushaka kubwira abakunzi ba Manoti TV abakunzi bawe nk'ikintu washaka kubabarira woshaka kubabarira okay ahubwo nashaka kubaza abakunzi ati nikiye kintu mubona Aslan atarakora yarakwiye kuba yokora ama rero abe yogikora ama rero uzoba ariko akurikirana iyi interview azokwandike muri comment ama cishuri iki kibazo ama rero ndabukuru ndagitegura byo ndagikosora. Okay, Asirayine reka tugushimire cyane ko atace watugiza mu gihe twakuvumbuye utaruvyiteguriye. Aya Jesse ngwana prime. Nta nico bitwaye. Ndivuna gusa. Ntagashavuka Aya ntagashavu vraiment ahubwo ndabashimiye cyane. Reka natwe tugushimire cyane. Yes, yeri ba Manoti TV uranyita Manoti promoter behind camera ndiko ndabona ivyo mudashobora kubona. Ivyo mudashobora kubona ni cameraman ndafiseyo DJ Komodroje ndafiseyo na Jaden Smith aramfisha the super cameraman engineer. Kuri nduhane ndi kumwe na Tekino Dulo da promoter. No musi timu ba Manoti TV turakuye twese ndi kumwe na network control master Venko ariko naboneka kuri kamera gumara ibintu ngene biriko biragenda. Reka tubashimire cyane mwakoze kwa mwadukurikiranye kuva mu ntango gushika ku mpera warakoze cyane igihe wagira subscribe kuri channel yacu ya YouTube na utarayigira reka tugushimire ko bugiye kuyikora turabakunda cyane nta nshuti nkamwe mugira amanota n'amanoti ciao ciao wa Manoti note pangwa Manoti note pangwa Manoti note pangwa